Mbe mu Burundi biroroshe gushira ahabona amabi afatiye ku gitsina? Mbega ubutungane buvyifatamwo gute mu gukora amatohoza no guhana abagirizwa ivyo vyaha? Dufatire ku rubanza rwa Emilienne Sibomana, umunyamabanga kw'ishuri ryisumbuye Christ Roi ryo ku Mushasha i Gitega. Uyo nawe afunzwe azira ko imbere y'umushikiranganje w'indero yatuye ko umuyobozi wa Christ Roi yoba afata ku nguvu abanyeshuri ajejwe. Mbega mu rubanza rwa Emilienne Sibomana ubutungane buriko bwifata gute? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri uyu munsi. Mwiriwe, ni David, nizere ko mumeze neza mwese. Hari kuwa 27 ukwezi kwa mbere 2023 mu ngendo umushikiranganje w'indero yari karagira hagati mu gihugu agenda yumviriza ibibazo bitandukanye birangwa muri ico gisata. Yararamutse agendera intara ya Gitega. Hageze umwanya w'ibibazo, umukenyezi Emilienne Sibomana yarasavye ijambo. Niko gushikiriza ibintu vyagarutswe ko n'ibinyamakuru vyinshi biraca n'ahatari hake ku mbuga hwaniro. Yemeje ko umuyobozi wa lycée technique Christ Roi de Mushasha Patiri Laurent Ntakirutimana afata abanyeshuri ku nguvu. Emilienne yagiriye kavuga mbere ko mu biro vy'uwo mupatiri hari imatera. Iyo nayo ngo niyakorera ko ubwo bube gito. Naho yubahutse gushira habona ico kibi nta gusuzuma canke amatohoza vyabayeho, ahubwo yaciye afatwa arafungwa. Mu kwezi kw'indwi 2023 sentare nkuru ya Gitega yamuciriye umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi, ahogwa icaha co kwagiriza umuntu atavyemeza afise. Itariki 18 ukwezi kwa kane uyu mwaka urubanza rwiwe niho rwategerezwa gusasa mu iyungururizo, ariko rwaciye gungururizwa itariki 13 ruheshi 2024. N'urubanza rwaranzwe kandi no guhonyanga uburenganzira bwo kumenyesha amakuru, kuko kuri uwo wa 18 ndamukiza 2024 umumenyesha amakuru wa Yaga yari kumviriza urubanza basavye ko yosohorwa. Kwa 13 ruheshi uno mwaka ubwo rubanza rwari ruramutse rusubira gusasa. Umushikiriza manza yagiriza Emilienne ko n'inyuma yuko atawe mu mvuto yabandanyije akoresha imbuga hwaniro mu kwambika iceyi Patiri Laurent Ntakirutimana. Aho rero umumenyesha makuru wa Yaga yarasubiye kandi gutungwa gatoki, yagirizwa kwaja gushikiriza mu binyamakuru ibivugwa vyose muri urwo rubanza. No kuri uwo munsi ubwo rubanza rukaba rwaciye gunguruzwa rutaburanishijwe. Umushingwamanza Edgar Muhigwe aburanira Emilienne we atangazwa n'ukuntu hatigeze habaho isuzumwa n'amatohoza ku vy'uwo muyobozi yagirizwa. Ikindi kimutangaza ngo n'ukuntu amatohoza ashimikira ku caha co kwagiriza umuntu atavyemezo, hagushimikira ku caha co gufata abana ku nguvu umuyobozi yagirizwa. Igihe aganira n'umwanditsi wa Yaga, Emilienne wewe yasigura ko imbere yuko abivugira ku mugaragaro we nabo bakorana bari barandikiye ikete umushikiranganje w'indero ico gihe bamumenyesha ayo makosa y'umuyobozi, ariko vyabaye impfa gusa. Ku bijanye no gutanga ivyemezo vy'ivyo yagiriza Patiri Laurent Ntakirutimana, Emilienne avuga ko abanyeshuri bakorewe ayo mabi batinye kuvuga bamaze kubona kubahutse kubishira habona yaciye afungwa. Emilienne rero ati sinahuri gituma bamfunze kuko ivyo nabivuze ku izina rya sendika CGPB serukira. Igihe acigwa urubanza mu kwindwi k'umwaka uheze wa 2023 mu ihuriro ry'abaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi ntibashimishijwe n'urwo rubanza. Mu rwandiko bashize ahabona bagize bati urwo rubanza rwaranzwe n'utunenge twinshi nko kutegera abahinga mu vyerekeye kugwanya amabi afatiye ku gitsina, kureka Patiri Laurent akaguma yidegemvya n'ibindi. Aho muri iryo huriro nyene babona ko ubucamanza bwari gukorana na Emilienne mu gukora amatohoza. Ngo siko vyagenze, ahubwo ngo bwakoze amatohoza ku wavuze icaha nayo uwagirijwe aguma yidegemvya. Ubwo runani rusaba ruti sentare ifuta urwo rubanza nyabuna ikora amatohoza yimbitse kuwagirijwe ariwe Patiri Laurent Ntakirutimana. Ikindi iryo huriro risaba ubutungane no kwirinda kuba igikoresho c'uwu canke uriya mu manza nk'izi,
ngo bica intege uwo wese yoshaka gushira habona ihohoterwa rifatiye ku gitsina rikorerwa abanyeshuri mu mashuri. Ivyo bisa na bimwe mu vyavuzwe igihe urubuga rwitwa Victim XX rwacako ubutumwa rw'abavuga ababafashe ku nguvu. Twaranabigarutse ko mu nkuru zacu. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Hari umwigeme w'umurundikazi asaba ko bomutora mu ihiganwa mpuzamakungu arimwo rya Global Startups Award igira neza Emilienne w'imyaka 27 akaba ageze mu gice ca nyuma finale. Emilienne asanzwe yitunganiriza imigambi akaba arongoye ishirahamwe Glory Tech Solution. Iryo naryo rikorera mu gisata c'ubuhinga bwa none nko gukora amalogiciel canke n'imbuga ngurukana bumenyi. Emilienne niwe murundi wenyene ariko ahiganwa n'urundi rwaruka rugera kuri 75 rwo mu bihugu bitandukanye vyo mu karere ka Afrika yo hagati. Kumutora bizoshika itariki 30 z'ukwa gatandatu kuri uru rubuga. Muri Kenya imyiyerekano y'abanyagihugu biyamiriza itegeko rishasha rigenga amafaranga leta izokoresha irabandanya. Kuri uno Musi abiyerekana barondeye gushika mu ngoro y'amakoraniro aho abashinga amateka bari baramukanye igikorwa co kwiga iryo tegeko. Igipolisi nico cabasubije inyuma. Imbere yaho leta yari yagondojwe yemera guhagarika itagisi y'ibice 16% ryari ritegekanijwe kuzotorwa ku mukate. Ihagarika no guhanahana amafaranga mu gihugu hamwe no kuyarungika mu makungu. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.